Data mu izina rya Yesu Kristo. Mana turagushimye turaguhimbaje. Gushimiye urukundo ukomera kwawe. Mana tugushimye kuba uriwo ibihe byose uri Imana. Mu izina rya Yesu Kristo icyubahiro ni icawe. Data mu izina rya Yesu Kristo ndasaba nkimugera kugira ngo abane nanje. Kuvyo ngiye kuvuga byose kugira ngo ntaba ari jewe ariko izina ryawe rishigwe hejuru Mana. Reka ubugombe bwawe mwami bari bwuba ntaba ari jewe. Mana ndagushimira ndaguhimbaza. Sengeye buri muntu wese ariko aradukurikirana kano kanya mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo mwe muyera mutahuze. Mu izina rya Yesu Kristo mwe muyera mwigishe kugira ngo ashobore kumva ivyo tugiye kuvuga muri kano kanya. Mana ndagushimiye kuko ijambo ryawe rivuga neza ngo abukunda urabacaha. Ndaguha icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urabaye kaze kandi kuri channel Umuco w'Ijambo Ministries. Nimba ari ubwa mbere ubanye natwe ngaho kora sabone kugira ngo dushize ko ibiganiro bya misi yose uzoze urabona notification hama uce uzura abana natwe utiriwe uraronka amalinki avuye ku bandi bantu. Rero aha ni kuri channel Umuco w'Ijambo aho ufise ikibazo cyose ubaza kandi natwe tukakwishura kuko ijambo ry'Imana ni itara rimurikira ibirenge vyacu n'umuco umurikira inzira zacu. Yesu nashimwe. Rero ufise ikibazo cyose utabona ku muco ushaka gutahura uhawe kaze kugira ngo ubaze hama natwe tukwishure tuguhe umuco ubashe gutahura neza. Rero wumve amahoro mu kubaza ikibazo cyose ariko ikibazo kijanye ari Bibiliya ari ivy'Imana nivyo bibazo tuba turiko turavuga kandi twishura. Yesu nashimwe kuko muri uru rugendo turiko turafashanya muri uru rugendo ruja mu bwami bw'ijuru. Nibworoshe rero muri iyi misi niyo mpamvu tuba dukwiriye kwiga cyane no gutahura cyane kugira ngo tubashe kugira umuco mu byo dukora byose. Mu gihe uzoba udafise umuco mu bintu buri kurakora mu by'ukuri haba hari ikibazo. Rero yabahaye kaze aho muri hose. Imana ibaho umugisha nk'uko mubizi kuri channel yacu n'umuco wacu kuramutsa abantu. Turamutse Amanda Chinedu ahaherereye, turamutse Kodo, turamutse Deona Nicole, turamutse Grace Karu, turamutse Husena, turamutse na Emmanuel, turamutse Pastor Noel, turamutse Bishop Ezekiel, turamutse na Pastor Eric mu Burundi na Pastor Eric ngaho mu Rwanda. Sinokwibagira Gerard inshuti yacu na Mukanyosha buri munsi yirirwa arapostinga ibiganiro vyacu. Yesu nashimwe. Nagira ngo shimire na Sezbera banamuramutsa aho ari mu bikorwa vyiza ngaho mu Kirundo. Imana iguhe umugisha. Yesu nashimwe. Murabizi tumaze iminsi dukora ibiganiro mu Congereza. Kenshi murabona ndi kumwe na Madamu, ariko uyu munsi ntituri kumwe kubera ivyo twakoze ejo nivyo ngiye kuvuga canke nivyo ngiye kuvuga mu Kirundi. Benshi baransavye baravuga ati nimuduhereze iyo message mu Kirundi kugira ngo natwe abarundi twumve tubitahure tumenye iyo message iyo ari yo. Nubwo turi mu Burundi idutahura Icongereza
ariko mubikoze iyo message kagira mu kirundi ni vyiza kuko message ari y'ibihugu byose ndavuga ati kandi ivyo nivyo rero uyu munsi message twatanze ejo iyo tugiye gutanga mu rurimi ikirundi nimba wumva icongereza urabe kuri YouTube Umuco w'Ijambo Ministries uraza kuyibona canke usabe linki yayo wumva icongereza uraza kuyihabwa Yesu nashimwe rero iyo message ivuga ku mashengero yose ku bihugu byose zina muntu yizera Yesu Kristo umwami n'umukiza iyo message iramuraba niyo ngiye gushikiriza hama dusome na message iri mu iryo jambo ry'Imana Yesu nashimwe hari ku munsi wa kangahe ejo mu gitondo hari ku gatandatu mu bucagucagu bwa mu gitondo nibwo navyutse maze kuvyuka urazi kwakuntu umuntu avuga ati reka nsubire njyame n'ubundi ndabona hata utaraca subiye kuryama tane minota n'ibiri irahera nibwo nagiye kubona nja mwiyerekwa maze kugenda mwiyerekwa nisanze nagiye mu gihugu ca Amerika rimwe na rimwe abantu niba bitahura ukuntu umuntu agenda muri Amerika ari mu gitanda ciwe ariko ubuzima sezi birakunda kuvuga ati tuba turiko turavuga ubuzima bw'impwemu iyo turiko turavuga ubuzima bw'impwemu subw'umubiri ugenda ku kibuga c'indege ukagura amatike ukurira indege n'ibintu ariko tugenda mu buryo bw'impwemu n'ubundi kuko uburyamye ukisanga wagiye Yesu nashimwe canke ubufukamye kurasenga ukisanga wagiye ahandi hantu nibwo nagiye ngeze muri Amerika nakigwa n'urusengero ruraho umupastori n'umugenzi w'iwanje umupastori ndamubonye ndanamuramukije hari umupastori ndamushikiriye shitse muri urwo rushengero niwe yari kuvuga ubutumwa uwo munsi amara avuga ati sishobora kuvuga ubutumwa wewe wamaze gushika ngaha wewe utegerezwa kuvuga ubutumwa hama ndavuga ati nta ngorane murabizi ukuntu wakira umushitsi mu rusengero ukamuha mikoro yaramukije pastori hama ngiye ngo ntangure mvuge ubutumwa nibwo nakubise amaso ndaba mu bakristo ndatangara nasanze inkofero bambaye nagiye kubona bambaye inkofero izo nkofero nca mbona zaratobaguritse urabona kuba wambaye inkofero we wibwira ko ikomeye kimeze neza atakibazo ifise ariko inkofero ugasanga yuzuye ibitoboro naciye mbona ko ari ikibazo gikomeye ndavuga ati reka ndabe mu makorari nabo barongoye izo ndirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana aho turabe uko bimeze maze kubita y'amaso nahone nsanga nuko ndavuga ati karabaye sasa saho honyene nkubita amaso no mu batama nabo sanga Yesu uko hama cangira gute cantangura kuvuga ijambo ry'Imana ubwo nyene usanga mu vyahishuriwe ibice bitatu reka dusome iryo jambo ry'Imana kugira ngo abantu bose bizera Yesu Kristo bumve iri jambo ariko imbere yuko nsomera iri jambo narabwirije iri jambo maze kubwiriza iri jambo mejeje namubwiye ati nta mwanya mfise pastori mwinshi ngaha mfasha ndagiye kazima ntanze iyi message iri jambo rivuga ngo ni waba utarakazuyaje canke ukanye ukonje nzokuruka ariko ndaje hagire gute tuhasome nzokudaha kubera udashushe canke utarakazuyaje canke nukanye hama maze guheza kuvuga iryo jambo ndabwira pastori ndagiye kuko mfise ubutumwa ngomba guha amashengero yose muri iki gihugu ca Amerika ndetse
no kwisinzima ibihugu byose. Ikintu naciye nkorejo mu by'ukuri sishobora gushika mu bihugu byose pe, ariko Imana ishimwe yaraduhaye uburyo dukoresha izi internet cyangwa izi mbuga nyamwinshi zidushikira twebwe aho tutoshika, ushirako ikintu kikagera ku isi yose. Icyo nicyo kintu cyanezereye, niyo mpamvu naciye ejo na uploading iki kiganiro mu Cyongereza ndi kumwe na madamu, ariko uyu munsi kigiye kugishirako mu Kirundi nk'uko abantu benshi babisavye. Yesu nashimwe. Rero maze kugenda muri ivyo bihugu, nagenda igihugu kimwe mva mu kindi nja mu kindi, mpaka ibihugu byose ndabiheza. Ngeze mu gihugu nimwo mpejeje, niho naciye ngaruka nangura kwiyumvira ibintu bibaye kuri uwo mwanya. Yesu nashimwe, ndamenya neza ati ubu butumwa n'ubutumwa buraba abantu. Zina muntu wese, zina muntu azi yuko yamenye Yesu Kristo umwami n'umukiza mu buzima bwiwe, ubu butumwa buramuraba. Waba uri pastor, ubutumwa burakuraba. Waba uri bishop, ubutumwa burakuraba. Waba uri apotre, ubutumwa burakuraba. Waba uri nde ititre yose wo ufise n'uri we wari wo wese, waba ukoropa mu rusengero, ukoropa amatware yo ku rusengero, ugira ibiki, ujejwe ivyuma ibi na biriya, ubutumwa burakuraba. Nimba ibikorwa uri kurakora byose ubikora, nimba udashushe utarakazuyaje canke ukanye, Imana igiye kugira gute kukudahwa. Ngo nibwo butumwa bwawe uyu munsi. Abantu ndabizi muri iyi minsi ya nyuma bakunda inyigisho n'izi, bakunda ubutumwa mwene utababwiye bwa butumwa buhimbara imitima yabo. Nimwumvikana, utababwiye bwa butumwa bwa comedy nimuhuza. Ariko reka dusome ijambo ry'Imana nk'uko nagenda ndaribwiriza mu ma eglise cyangwa mu bihugu byose bitandukanye bigize iyi si, aho nabashije kugenda ni muri iryo yerekwa. Yesu nashimwe. Turanyaragasa turasoma ibyahishuwe Yohana ibice ni 3. Turahera ku murongo wa 14. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo umwami w'abami, yanesheje ufuna kuzimu akazuka avuye mu bapfuye. Umurongo wa 14 haravuga ngo, wandikira umumarayika w'ishengero y'i Laodikiya atuwiyita amen, icyabona cyo kwizigirwa kandi shukuri, inkomoko y'ivyaremwe n'Imana, aravuga ibi. Mwumvirize ivyo agiye kuvuga rero Yesu Kristo. 15 ngo, ndazi ibikorwa vyawe yuko udakonje kandi ntubire. Urumva Kristo aravugana nawe kano kanya ngo arazi ibikorwa vyawe. Wewe wirabe, nimba uri kurankurikirana wirabe, wumve iki jambo riko riravuga, nawe wirabe. Yesu nashimwe. 15 avuga ngo, ndazi ibikorwa vyawe yuko udakonje kandi ntubire. Wumve uko haca habandanya havuga ngo, icoma ugakonja cyane ukabira. 16 nuko rero kuko urakazuyazi udakonje ntubire, ngira ndakudahwe. Katubandanye ndaza kugaruka umurongo umwe ku yundi. Reka mbanze mpeze iyi mirongo yose tugiye gusoma. Nuko rero kuko urakazuyazi udakonje ntubire, ngira ndakudahwe. 17 kuko uvuga ati ndumukire, ndatunze kandi ntaco nkenye, numenye yuko ari wowe mutindi wafutanye, uri umworo, uri impumyi, ugenda menya. 18
ndakugira inama ungure kw'izahabu yakuwe kw'inkamba n'umuriro, ubone kuba umutunzi. Ungure kw'impuzu zera, ubone kwambara, isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragare, kandi ungureko n'umuti wo gusiga ku maso, ubone guhumuka. 19. Abo nkunda bose ndabakankamira, ntabakangira, nuko gira umwete wihane. Umurongo wa 20 hacavuga ngo ehe mpagaze ku rugi ndaramukije. Umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura urugi, ndinjira iwe dusangire. 21. Unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, kuko nanje nanesheje mwicarana na data ku ntebe yiwe. Uri n'ugutwi niyumve. Uwo ni 22. Uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira ishengero. Yesu nashimwe. Iyi misi tugezemwo ni misi abantu bakubwira ati jewe ivyo gusenga ntumbwire. Imisi tugezemwo ni misi ubwira n'umuntu umuzanira ubutumwa canke umuhugure, umukosora, umwereka ibintu ariko arahubwira ati reka wimenye uku nuku sinkeneye kumviriza ivyo bintu. Kubera iki? Kubera uba umuzaniye ubutumwa budahura no kwifuza kwiwe. Bwa butumwa butamubwira gucakira amazu n'amamodoka n'amafaranga n'ibindi. Bwa butumwa butari komedi. Bwa butumwa butari ibinabiriya. Ariko nagira ngo ndakubwire mu vy'ukuri, iyo umaze kugenda ahantu ukabona eglise, amadini, abantu baruzuye ni benshi, ariko ukabona inkofero bambaye zuzuye ibitoboro gusa, ucumenya yuko ari ikibazo gikomeye. Yesu nashimwe. Inkofero turazi neza kwisigura agakiza. Rero umuntu kuba afise agakiza gafise ikibazo karatobaguritse, urumva haba hariho ingorane. Yesu nashimwe. Mu murongo wa 15 ngo havuga ngo uwo ni Yesu yari karabivuga ngo ndazi ibikorwa vyawe. Imana irakuzi kandi izi ibikorwa vyawe. Ivyiza ukora irabizi, nibibi ukora urabizi. Ibaze kuba udakonje canke uba akazu yaze, bisigura ko kuguru kumwe kuri mu vyisi, ukundi kuguru kuri mu vy'Imana. Nawe ufise ufadika. Ariko twe tukubonye tubona ko umuntu kijijwe vy'ukuri, kuri umuntu usenga Imana, kuko nta muntu numwe ashobora kumenya umutima w'umuntu uretse wowe ubwawe n'Imana na Satani. Mama wawe ntashobora kumenya umutima wawe, umugabo wawe canke umugore wawe ntashobora kumenya umutima wawe, so na nyoko wawe ntibashobora kumenya umutima wawe. Ariko umuntu ashobora kumenya umutima wawe, udashobora kunyegeza umutima wawe, ni Imana yonyene. N'abadayimoni baramenya umutima wawe. Yesu nashimwe. Nawe ubwawe urazi umutima wawe, urazi ukuri abandi bantu batazi. Uko abantu bakubona sivyo Imana iriko iravugana nawe muri kano kanya. Ico Imana iriko iravugana nawe ni wa mutima wiwawe wewe n'Imana. Rero ngo Imana irazi ibikorwa vyawe. Waba uri pastori, waba uri inde, ititre yose wowe ufise. Kuko ndiko ndabona iyi message, abo bantu bose bari ku mazababu, inkofero bari bambaye zari zitobaguritse. Abakristo zari zitobaguritse, abakozi inkofero zari zitobaguritse. Yesu nashimwe. Yesu aravuga ngo ndazi ibikorwa vyawe, yuko udakonje canke ugire gute, urakazu yazi. Ariko asharavuga ngo esi icoma. Yesu nashimwe. Icoma ugakonja canke ukabira. Yesu nashimwe ngo icoma ugakonja canke ukabira. Munyandi majambo, ico guha canke ico wopfuma ufatamwo inzira imwe ukabira canke ugakonja tu, ukibera umunyavyaha gusa, ivy'Imana ukabireka.
vyogira ikimazi canke vyoba vyiza kuruta kwibesha wibwira ngo urasenga canke urakijijwe kandi mu vy'ukuri udakijijwe. Hariho umuntu yatanze akarorero aravuga ati mu vy'ukuri amayira abiri yananiye imfyisi. Gute? Kuko inzira ikiri ntonyi uragenda utambikije, ariko mu nyuma amaherezo uratabuka. Rero niyo mpamvu ujya mugani waje baravuga ngo amayira abiri yananiye imfyisi ntivyokunda. Rero ngaha Imana iriko iravugana nawe vy'ukuri maramaze ukizwe canke wibera umunyavyaha, ariko ureke kwibesha ngo ureke kwibesha ngo urakijijwe mu gihe vy'ukuri udakijijwe. Yesu nashimwe ngo ndazi ibikorwa vyawe. Ibikorwa vyawe Imana irabizi. Ibikorwa vyawe Imana irabizi. Nta na kimwe ushobora kubinyegeza Imana. Nta na kimwe ushobora kunyegeza Imana. Umurongo wa 16, nuko rero kuko urakazi yazo udakonje ntubire ngira ndakudahwa. Urumva? Kubera wewe utahisemo inzira imwe yo gukizwa, yo gukurikira Yesu Kristo, ariko ugomba kuvanga ivy'Imana n'ivy'isi, Imana igiye kugira gute? Igiye kukudahwa. Burya abantu benshi bariko baribera ubuzima bw'irishengero, baribwira ngo je mfise amahoro, mfise amafaranga, mfise umunezero, mfise ibinabiriya, nta ngorane, ivy'Imana ntunabimbwire. Ariko ijambo ry'Imana riravuga neza ngo urabikora vyose nakwihorera ukibaza yuko mwanye nawe, ariko umunsi umwe ivyo vyose bishira imbere y'amaso yawe. Uyu munsi birababaje, amazababu, uruhimbi twaruhinduye urw'abakomedi. Uyu munsi birababaje ukuntu usanga uravye mu gitabo, co kuvayo, uravye uruhimbi ukuntu rwari rutinyitse. Uravye uruhimbi ukuntu rwari rutinyitse, ukuntu Imana yategetse. Uravye uruhimbi ari ahantu abantu batinye batapfa kuja n'ivyaha vyabo. Ariko uyu munsi birababaje ugasanga umuntu atanazi n'Imana bamuzanye ku mazababu hariya ngo ari ku ruhimbi, yaje gusetsa abantu mu rusengero. Bakibagira yuko ibi bintu bariko barakorera ku ruhimbi biriko biraza bigira ingaruka ku bakristo. Uruhimbi rwajako ibintu vyejejwe, ariko uyu munsi kizira cyaramaze kugera ku ruhimbi, bitewe n'aba bapastori, bitewe n'aba bishop, bitewe n'abandi. Rimwe na rimwe ndakunda kuvuga ati hari igihe uri kuribwira yuko ufise cyane uri kuraragira intama, ariko ugasosanga uri kuraragira ihene. Ariko Imana iravuga ngo ivyo vyose urabikora. Akihorera, Imana ikihorera ukibaza kikwanye nawe. Kandi nimba udakonje cyane shuhi igiye kukudahwa. Nimba udakonje cyane uba kukazuyazi, Imana igiye kukudahwa. Burya Imana ntizokwemera kuguma icecetse ibihe vyose, no. Hari igihe ivuga ati enough is enough, birakwiye, igihe kirageze. Igihe kirageze. Nagerageje kwihangana kenshi, ariko hasi nshobora kwihangana. Imana kagira gute ikakudahwa. Ariko byacu byiza rihumuriza, dongorera y'icyavuga ngo ariko icoma basuka mu munyabwenge, ukagira gute ukaba kazuyazi. Yesu nashimwe. Ba pastori,
Nicyo uri kuragaburira intama zawe, nicyo uri kurazana ngaho ku ruhimbi, nicyo uri kurazana aho hera. Musuzume ibikorwa byanyu, bavuga ubutumwa, bavugishwa, barimu, ba apotre, abakristo. Niki muriko muriyandurisha muri iyi minsi? Niki kiriko kiratuma agakiza kanyu gatituka? Niki kiriko kiratuma akakiza kanyu gahera? Byari bibabaje cyane kubona umuntu yambaye inkofero, ariko ukabona inkofero imeze nk'akayungiro, ifite ibitoboro byinshi. My Jesus, birababaje, birababaje kandi cyane. Mu by'ukuri birababaje kumva ngo urakijijwe ariko ukifatanya n'abakobanyi. Birababaje kumva ngo urakijijwe ariko ukifatanya n'isi, ugasanga isi nigira kumutiva wewe, ahubwo aho wewe kumutiva iyo si uyihindure, ariko ugasanga isi iriko iraguhindura uri umuntu uzi Imana. Birababaje. Rero niyo mpamvu wisanga agakiza kawe katameze nk'ubwa mbere. Ubwa mbere warasenga, uyu munsi ntugisenga. Wararota ntukirota, warerekwa ntucerekwa, waravugishwa ntukivugishwa, warisonzesha ntukisonzesha, kuko hari ibindi bitero byamaze kugabwa muri wewe ariko ntavyuzi. Wibwira ngo uracakijijwe. Aba bantu ndababona bambaye izi nkofero, bibwira ko bambaye inkofero, mwene majambo bibwira ko bafise agakiza. Ariko agakiza pe. Hari indirimbo abanyarwanda bakunda kuvuga ngo sindayizi, kumbura umuntu ayizi yomfasha, ariko ndibuka ijambo bavuga ngo ntuzobe usigaranye ingovi umwana yaragiye kera. Mwene majambo wibwira ngo umwana ari mu mugongo n'impetso, ariko usigaranye impetso yonyine ifunze ngaha, umwana we yaragiye kera ariko ntavyuzi. Urahagarara handi mu bavyeyi nawe ukavuga ngo urafise umwana, kumbe umwana yagiye kera. Kubera iki? Utari maso. Umuntu azi yuko atari akazuyazi, Imana igiye kumudahwa. Ubudakonje wewe aba yarapfuye. Ndaza kugaruka kuri iki kintu. Umuntu adakonje wewe aba yarapfuye. Imana ishaka kuba akazuyazi, ntube ukonje, kuko niwaba ukonje tayari we nturi mu mugambi w'Imana, nturi mu ruhande rw'Imana. No, niwaba ukonje nturi mu ruhande rw'Imana. Imana iriko irakoresha akazuyazi no gukonja kugira we umenye aho uri. Yesu nashimwe. Niba utari mu Mana ntube no mu isi. Mu yandi majambo, uri mu Mana uri mu isi, uri mu Mana uri mu isi, Imana igiye kukudahwa hama wikonjere tu, bigira inzira. Gusa ubaye umunyabwenge wohitamo inzira ukaba akazuyazi cyane ukonje, ariko icyo no guhanura ni wo konje waba akazuyazi. 17 kuko uvuga ngo ndi umutunzi, ndi umukire, ndatunze kandi ntaco nkenye. Ushaka umeze gute? Mu yandi majambo, hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo baratunze. Kuvuga gutunga si ibintu ngiye kuvuga vy'amafaranga, no. Hari abantu bakubwira ati je ndikuje sinkeneye Imana, sinkeneye gusenga, sinkeneye ibi nibi. Mu gihe udakeneye gusenga, mu gihe udakeneye Imana mu buzima bwawe, mu gihe udakeneye kurongorwa n'Imana mu buzima bwawe, mu yandi majambo ubona yuko vyose kabisa ari sawa. Ntumbwire ibintu byo gusenga je si ivyanje, ntumbwire ibintu by'ijambo ry'Imana, no, ntumbwire. Mu yandi majambo uvuze ngo uratunze. Yesu yaravuze ngo hahigwa abafise inzara n'inyota yo kugira gute? Abafise inzara n'inyota
yo kumurondera, y'ubwami bw'Imana, y'ijambo ry'Imana. Umuhigwe n'uyo. Kandi abo bantu bazohazwa. Abo bantu bazohazwa. Abantu bafise inzara n'inyota yo kumurondera bazohazwa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo akase muri Matayo, yes, muri Matayo haravuga ngo musabe muzohabwa, uramutse muzokugurwa. Yesu nashimwe kuko usaba wese ahabwa. Rero nimba wageze ku rugezi uvuga ngo nta nyigisho ukeneye, ntugikeneye kuja gusenga, ntugikeneye guhugurwa, ntugikeneye kwigishwa, aho uriko uravuga ati uri umutunzi, ariko ntuzi yuko uri wewe mukene. Umva ukuntu ijambo rije rivuga ngo ntumenye yuko ari wewe mutindi. Umutindi uramuzi? Umutindi ni wa muntu abakenye bimwe bibi gose ku rwego rwa nyuma. Umutindi wafutanye, uri umworo, uri impumyi, ugenda amenya. Urumva? Nimba uvuga yuko udagikeneye kwiga, udayikeneye gukebugwa, udayikeneye kwigishwa, mbese wihari udakeneye gusenga, udakeneye gukurikira Imana, umenye yuko wewe uri iki? Umutindi. Uri umutindi, waranafutanye, uri umworo, uri impumyi, ugenda amenya. Ibi bintu turiko turavuga n'ubuzima bwo mu buryo bw'impwemu. Ntihagire umuntu abishira mu buryo bw'umubiri. Impamvu utabona yuko ukeneye gusenga nuko uri impumyi. Amaso yawe yamaze guhuma. Nta bindi akwereka uretse ibihimbaro vy'isi. Nta bindi abona uretse ibihimbaro vy'isi. Uyu munsi birababaje kubona abantu abadayimoni baza bakagera no ku ruhimbi, kandi mu rusengero huzuranye abantu bagira gute, abantu ngo abinginzi birigo barasenga. Dufise aba protokole b'abanyamwuka, dufise abatamba b'abanyamwuka, dufise aba pastori b'abanyamwuka, dufise aba bishop b'abanyamwuka, bose bari ngaho ku ruhimbi. Ariko birababaje ukuntu abadayimoni binjira bagakubita hasi iteraniro, bagakubita hasi abantu, abanyamwuka bari ngaho baba baciye. Nuko haba harimo ikibazo, nuko agakiza kamaze kwandura, nuko wuzuye ibitoboro, nuko agakiza kuzuye ibitoboro. Rero umwasi yamaze kubona umuryango wuguruye, nawe arinjira. Nagira ngo ndagusaba kuri ntukomeze, ntukomantaze umutima wiwawe, ahubwo uvuge ati Mana ngirira ikigongwe nkamutoza kode. Vy'ukuri wisuzumura wa mutima wiwawe. Agakiza ufise niko wari ufise mu minsi heze ya mbere. Uko wasenga ni kugisenga, uko wisonzesha ni kugisonzesha. Mbese raba agakiza kawe ufise. Simvuze ngo agakiza no kwisonzesha, simvuze agakiza ngo no gusenga, simvuze agakiza ngo no kugira ibina biriya, simvuze agakiza ngo no gutanga ivy'icumi n'amaturo. Ese imigenderanire yawe n'Imana imeze nkuko yari bwa mbere? Kwitwa ngo urakijijwe ni kimwe, ariko kugira imigenderanire na Kristo ni ikindi.
ndakunda kuvuga ngo twese abizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe dufise Kristo umwe yapfuye ku musaraba. Yesu Kristo w'i Nazareti yapfuye ku musaraba akazuka umunsi ugira gatatu, kandi atahandi agakiza kabonegwa uretse muri we. Dufise Kristo umwe, ariko imigenderanire dufise iratandukanye. Imigenderanire mfise na Kristo siyo wowe ufise nawe, no, iratandukanye. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Rero imigenderanire yawe na Kristo imeze gute? Imigenderanire yawe na Kristo imeze gute mu kazi kiwawe? Yesu aragushingira intati, uri umwana wanje nkunda cyane, ukampimbara mu rudandaza rwawe ukora, mu biro vyawe, aho wigisha, aho ukorera, mu isoko, ndetse n'ahandi hose, muri bisi yawe utwara, mu bukonvuweri bwawe, mu butaxivero bwawe, mu butaximeni bwawe, ndetse akazi kariko kose. Yesu arakora akavuga ati uyu ni umwana wanje nkunda cyane, akampimbara. Icyo ni ikibazo ukwiye kwibaza. Ariko igihe uza gusanga agakiza kawe karamye, inkofero wambaye ifise ibitoboro, umenye yuko hari ikibazo. Ariko n'ubundi nagira ngo ndagutera intege nkubwira yuko amaraso ya Kristo Yesu agihari kugira ngo agukure imyanda yose, agukure imyanda yose. Yesu ntiyazanwe n'abantu bakomeye, ahubwo yazanwe n'abanyavyaha. Ariko niwakomanaza umutima ukanka kugurura umutima wawe, nta ngorane. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Umurongo wa 18 hacavuga ngo ndakugira inama ungure kw'izahabu yakuwe kw'ikamba, n'umuriro ubone kuba umutunzi. Ungure kw'impuzu zera ubone kwambara isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragare, kandi ungure k'umuti wo gusiga ku maso ubone guhumuka. Nta wundi muti ukeneye utuma wambara, utuma amaso yawe ahumuka, utuma izo nkamba zose zikuvako, uretse amaraso ya Kristo Yesu. Abantu barakubesha ngo bagure k'amazi, bagure k'amasabune, bagure k'umunyu, bagure k'ibi na biriya, ariko amaraso ya Kristo yonyine niyo ashobora kugukurako inkamba zose. Amaraso ya Kristo Yesu niyo ashobora kumesura imvune zawe zikera derere. Amaraso ya Kristo Yesu niyo ashobora guhumanura amaso yawe akabona. Amaraso ya Kristo Yesu niyo ashobora kugukiza, akagukurako imivumo, akagukurako izo karande zose bagomba bakubwira, akagukurako ivyo vyose vyagutandukanya n'Imana. Yes, abantu baraza bakubwire ngo ngura k'amazi, gura igitambara kiragufasha, nivyo. Ariko mwibuke Yesu ubwiwe yasanze mu rusengero badandariza intama, badandariza impene, badandariza ibintu byinshi bitandukanye, inuma n'abavunjayi bavunja amafaranga. Kubera iki? Kuko bavuga ati wowe ni waza gutanga ikimazi, ntiwirirwe uragenda kure kukigura, ahubwo ukigurire ngaha hafi. Hari abantu benshi bagenda gusenga batwawe n'ibindi atari gusenga, ariko ugire connection n'abantu, business yawe itera imbere. Yesu nashimwe. Benshi baza ngaha bavuga ati muri urusengero k'abantu baza bakagurira intama, inuma ndetse n'ibindi batanga kibimaze. Reka tubitware ngaha mu rusengero kugira abantu baze baragira gutse, baze barabigura. Yesu nashimwe. Hama babone kugira gutse, babone kugenda kubisanga. Turabona abantu bavunja amafaranga urondera ayashanje uvuye mu bihugu bitandukanye,
abavunjayi bari hajya, wowe ntiwigora ngo ufate izindi ngendo ugende kurondera biro ikuvunjira amafaranga ufise, no, hajya indani bariyo. Ariko Yesu yavuze ati ingoro ya data bayihinduye isenga ry'abambutsi. Uyu munsi dutangazwa no kubona abantu ariko baradandaza ibintu mu rusengero, bitambara ngivyo, amazi ngivyo. Aho natangaye numva ngo n'abadandaza ibiyeri, nimba warananiwe kunywa ibiyeri ngo ugure badandaza ibiyeri mu rusengero, hamukanwa icyo kiyeri uguze mu rusengero, hama ngo ukabona guheba inzoga. Ibi ni ibintu bitumvikana, ni ibintu bitabaho. Abantu babaye impumyi kugeza ku rugezo ruteye ubwoba mu by'ukuri. Inzu, ingoro ya data, ingoro y'Imana bamaze kuyihindura ingoro y'abazimu n'abadayimo. Imana idufashe cyane. Ariko ikintu gikunda kumbabaza cyane mu by'ukuri n'abantu bitwa ngo n'abakristo, kuko abapastori bo baba bazi iyo baba bariko baraja, baba bazi iyo bariko baraja, kandi baba bazi iyo bariko baratwara nabo bantu. Ariko ikibabaje ni babana bato. Ariko Bibiliya iravuga n'ubundi neza, umuntu azocumuza n'umwana mutonyi akamuzimiza, umwana muto mu byo kwizera, umuntu arafise ikibazo, umuntu arafise ikibazo, umuntu arafise ikibazo. Ariko mu Kristo bamaso, urinda agakiza kiwawe, uteramire agakiza kawe. Saba amaraso ya Yesu akweze, saba amaraso ya Kristo aguhumure, ubone uwo pastori muri kumwe ninde ariko aragutwara he. Mwemu yarasohoye isezerano ryiwe avuga ngo mu gihe cyanyuma abasore n'inkumi bazovugishwa, abasore n'inkumi bazovugishwa. Iryo ni isezerano ry'iwawe, ndaza urarota, abatama nabo ngo bazorota. Connection y'ijuru nawe irahari. Senga usaba Imana ikwereke ahantu uri n'inzira uri kurajamo. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yeremiya 33:3, mpamagara nanjye ndakwitaba nkwereke ivyinyegeje. Connection z'Imana ziguma zuguruye. Ariko abantu baratwawe n'amakomedi, abantu baratwawe n'ama WhatsApp, abantu baratwawe n'ama TikTok, abantu baratwawe n'ama Snapchat, abantu baratwawe n'ibintu vyinshi, barasinziriye. Yesu nashimwe. Amaso yo mu buryo bw'impwemu agenda asinzira, agenda ahuma, ariko abantu navyo bariko barabona. Navyo bariko barabona kuko Satani aguma bereka ibihimbaro vy'iyi si, bakabona kumengo nivyo bakeneye cyane kuruta ibindi. Yesu nashimwe. Ariko nagira ngo nakubwire, subira ku gicaniro. Amaraso ya Yesu Kristo arahari. Yesu nashimwe akweze, aguhumure, usubire ubone ubu umuntu muzima. Hari ijambo abantu bakunda kuvuga ngo umuntu agenda yarapfuye. Kugenda warapfuye bisigura iki? Bisigura ko mu buryo bw'impwemu utari muzima, wapfuye, imigenderane yawe n'Imana yapfuye. Yesu nashimwe cyane. Imigenderanire yawe n'Imana yarapfuye, yarapfuye. Iruka ku bihimbaro by'iyi si vyose. Ariko ndakubwiza ukuri, hari umunsi uzoryama ntumenye amafaranga yawe ahari. Hari umunsi uzoryama ntumenye ubutunzi bwawe aho buri. Hari umunsi uzoryama ntumenye ama etage yawe ahari. Hari umunsi uzoryama ntumenye amatongo yawe ahari. Hari umunsi uzoryama ntumenye na telefone yawe ahiri. Hari umunsi uzoryama ntumenye sheke yawe ya banki ahiri. Hari umunsi uzoryama ntiwibuke na kode yawe yari mikashi canke n'izindi iyo ariyo. Hari umunsi uzoryama ibintu byose uvyibagiwe, wamaze kugera mu bundi buzima. Nimba udakorera Imana ukorera Satani, kandi nimba ukorera Imana
yikorere ntucike intege, impembo yawe irateguye. Kandi nawe nimba ukorera Satani, kuraje no kubwira iki? Kuraje, impembo yawe nawe irateguye, ariko mwibigi ibanga wova mu bibi ugakorera umwami ahemba, kuko Satani ni faux patron. Abantu bamukoreye abiba amahoro, abiba umunezero. Abantu bakorera Satani nta mahoro bagira, nta munezero bagira, nta munezero bagira, nta mahoro bagira, nta vyishimo bagira. Ariko abakorera umwami wacu Yesu Kristo bagira amahoro, bafise umunezero, kuko buzujwe mu yera. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Nagira ngo ndaguhimirize kugira imigenderanire myiza na Kristo Yesu, kuko nimba imigenderanire yawe itameze neza n'Imana, haracari amahigo yawe, kuko igiti cyatemwe kirongera kikanaga. Ntuvuge ngo byarangiye, no, ukiri muzima. Garukira ku mwami Imana, garukira Yesu Kristo, aracakurindiriye, intebe y'imbabazi iracahari. Yesu nashimwe cyane. Umurongo wa 15 sorry, hacavuga ngo abo nkunda bose ndabakankamira, nkabakangira, nuko ngira umwete wihane. Sorry, reka nsubiremo some 19 neza, ndahasome neza. Abo nkunda bose ndabakankamira, nkabakangira, nuko gira umwete wihane. Imana kubera igukunda, niyo mpamvu igukangira ikanagukankamira, kugira ngo uve mu nzira mbi zawe urimwo, hama wihane, nayo ibone kugira gutse kubabarira. Umurongo wa 20 hacavuga ngo mpagaze ku rugi ndaramukije umuntu, niyumva ijwi ryanje akugurura urugi, dinjiriwe dusangire. Rero niwumva ijwi rya Kristo Yesu ukugurura, arinjira nawe musangire. Yesu Kristo arakoza, hama yinjire mu mutima wawe, hindure umuntu mushasha. Yesu nashimwe, asangire nawe, imigenderanire yawe isubirebe myiza. Rabi uri ku meza uri kurasangira n'umuntu, muraganira, mugaseka, mugatwenga, mukaganira ibintu byinshi. Yesu nashimwe. Kristo yifuza kuganira nawe, Kristo yifuza gusangira nawe, Kristo yifuza kubana nawe, Kristo yifuza kugira uruhara mu nzu yiwawe. Inzu y'umukristo nyanzu n'inzu hamwe hari amahoro ya Kristo, hamwe hari umunezero wa Kristo. Inzu itarimwo amahoro ya Kristo iyo sinzu. Inzu itarimwo ubwiza bwa Yesu Kristo iyo sinzu. Inzu itarimwo presence ya Yesu Kristo iyo sinzu. Yesu nashimwe. Inzu itarimwo imigenderanire ya Kristo n'abantu bari muri iyo nzu iyo sinzu. Ariko inzu ni igihe abantu bumva barusha, bakumva amahoro ya Kristo muri iyo nzu. Yesu nashimwe. 21 hacavuga ngo ngunesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nkuko nanje nanesheje mwicarana na data ku ntebe yiwe. Bisigura ngo nutanesha iyo ntebe ntikuraba, ariko niwanesha ugatera umugongo ivy'isi byose ukanesha urugamba, mumenye yuko tugwana n'iyisi, umubiri na Satani. Aba bantu batatu nitwabanesha tuzokwicara kuri iyo ntebe. Ariko nutanesha wumve yuko wewe atamugabane, atantebe ufise wo kwicara aho hantu. Nubundi ndabisubiyemo, ibi byose bishoboka mu gihe ukiri muzima. Yesu nashimwe. Rero niwanesha, Kristo Yesu azoguha kwicarana nawe, kuko nawe yaranesheje, ahabwa na data kwicara kuri iyo ntebe. Haleluya! Iyi si irikirahera, iyi si irikirahera n'ukwivuza kwayo. Abantu bariko barahangayika, uraba ngo mugenzanje amaze kubaka ibi, mugenzanje amaze kuronka ibi, mugenzanje ageze mu bana bangahe, mugenzanje afise mu modoka zingahe, mugenzanje yubatse etaje zingahe, mugenzanje yadugijwe mu kazi, mugenzanje yambara ibirato bingana gute, mugenzanje yambara ikote zimeze gute.
mugenzi wanje afise telefone imeze gutse, ariko utazi ubuzima bwiwe, ariko wewe nturazi ushinga n'ubuzima bwiwe kumenya ati ese imigendane yanje na Kristo Yesu imeze gute. Kugira ngo nakubwire pastor wawe siwe gutwara mu ijuru, siwe azogutwara mu ijuru, kandi siwe yaguhamagaye, wahamagawe n'Imana. Nta muntu kuri iyi si yo kwemera kugupfira uretse Kristo Yesu. Nta muntu yo kwemera kugupfira uretse Kristo Yesu. Nta mu apotre yagupfiriye, nta muvugabutumwa yagupfiriye, nta muhanuzi yagupfiriye, nta muntu n'umwe yagupfiriye, ariko ni Kristo yagupfiriye. Niyo mpamvu ariko araguhamagara kugira ngo wugurure urugi usangire nawe. Umurongo wa 22 ashavuga ngo uri no gutwi niyumva ico muhemu abwira amashengero. Yesu nashimwe. Mu by'ukuri nimba ufise ugutwi, nagira ngo ndagusabe wumve ico muhemu ariko arabwira amashengero muri iyi minsi. Bantu muri mu mashengero, nimba mudashushe canke mukanye, Imana igiye kubadahwa. Ntimwibwire ngo murakijijwe, ntimwibwire ngo murazi Yesu, ntimwibwire ngo muraja gusenga kuwa mbere no kuwa kangahe, kuva kuwa mbere kugera kwa Mungu. Nimba mutarakaza uyazi canke ngo mukanye, Imana iraje kubadahwa. Kuko Imana iranka abantu bivanga, Imana iranka abantu biyoberanye, Imana iranka umuntu aba ari ngaha mukanya ari ngaha, uyu mwanya ari ngaha. No, suko bimeze. Nibwo nagiye gutahura mbona ibi bintu abantu bagira bikorane. Ibi bikorane ngo vya revive canke vy'ubuvyutse. Revive. Ibi bikorane vya revive. Ndababwiza ukuri zinyigisho katarizo. Mbega umuntu yavyutse ni gute abakeneye ubuvyutse? Kandi umuntu akenera ubuvyutse mu gihe aryamye. Bisigura yuko mu madini hari ikibazo. Abantu bibwira ko bakanura bagisinziriye, ariko ugasanga bibwira yuko bakanura. Umuntu akeneye ubuvyutse kumushitura akavyuka. Raba umuntu agwaye kwa muganga ukuntu bamuzana ko bijya vyuma bimeze nk'ipasi bibiri bagakoza ku bituntu. Ku gatuntu. Mu gatuntu ngaha bagashitura kugira asubire kuvyuka. Abantu bapfiriye mu madini ariko bibwira ko bakijijwe. Inyigisho zitwa ubuvyutse, ni gute umuntu ashobora kuba ari muri Kristo Yesu agasinzirira muri Kristo Yesu, hamugakenera umuntu ngo aze kukuvyutsa muri Kristo Yesu? Ivyo ntibikunda. Izo nyigisho ziva ku mwasi, ziriko ziratera intege abantu ngo nimwibandanirize mwijyamire. Zoza turagira igihe cy'uwavyutse, ariko umuntu ari muri Kristo Yesu ntashobora gusinzira. Yesu yarabivuze neza ngo mwame mugavye, nimuzi igihe sobuja ahazozira. Ashobora kuza mu nkoko. Usinziriye ntibikunda. Urashobora kuvuga ati no siko bimeze. Raba umugani w'inkumi 10 muri Matayo. 5 zari ibijuju, izindi 5 ari abanyabwenge. Vyabagendeye gute? Bibwira yuko bafise amatara, bibwira yuko itara ryabo ryaka. Bari bameze nk'abo bakobwa bari ngaho, bavuga nk'abo, bose bari abakobwa nk'abandi, ariko hari itandukaniro. Uyu munsi babaje kubona umuntu ategura igikorane cy'ubuvyutse, uri umupastori,
vy'ukuri wewe ukemeranya n'abo bantu ukavuga ngo barasinziriye, reka nteguye ikintu uzenye gikorane, ariko ntubigishe icyo gikorane barakivamwo akagenda kubaho muri bwa buzima. Umuntu ari muri Kristo Yesu ntasinzira, umuntu ari muri Kristo Yesu ntasinziriye, umuntu ari muri Kristo Yesu ntakeneye ubuvyutse. Abantu basinziriye nabo banyabyaha, abantu bataramenya Yesu Kristo nibo bakeneye ubuvyutse, kugira ngo umuntu w'imbere muri bo, wa muntu akomoka kuri Adamu na Eva avyuke, abone umuco wa Kristo, amenye Imana. Ariko abantu bari muri Kristo Yesu, abantu bari muri Kristo Yesu barakanura, ntibigera basinzira kuko biteze Umwami. Muhagarike ivyo bikorane ngo vy'imivyuro vyo kuvyura abantu, ibikorane vya revival mu bihagarike, aho ntaco muriko murafasha abantu. Vuga ubutumwa, mwigisha abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Igisha ibitabo bine: Matayo, Luka, Mariko na Yohana. Mwigisha abantu ibi bitabo, ariko abantu benshi banka kuvyigisha kubera Yesu acaha abantu cane gose muri ivyo bitabo. Abakora nabi arabacaha, indyarya arazicaha, abasambanya arabacaha, abasuma arabacaha, abakora ibizira bose arabacaha muri ivyo bitabo. Umwana w'umuntu nagiye kubona yuko mu vy'ukuri aba yanka umuntu amubwira amakosa yiwe. Niyo mpamvu ibi bitabo abantu benshi babihunga, ugasanga baguma bashaka kwigisha ibi bitabo bya Mose 5 ndetse n'ibindi, koresha imyunyu n'ibindi na runaka yarayikoresheje. Ariko Yesu amaze kurungika intumwa ziwe, Matayo 28 yabwiye ati nuko rero mugende amahanga mubigishe kwitondera ivyo nabageze byose. Nigeze avuga ngo mubigishe kwitondera ivyo Petero yabageze byose, ivyo Paul, ivyo runaka na runaka na runaka, no. Ariko uyu munsi kubera ibitabo vyo kuvayo, ibitabo vy'itanguriro n'ibindi biza bakabikoresha mu kwifuza kwabo, niyo mpamvu ubona abantu benshi bakunda kuvyigisha. Ariko igitabo cyane ibitabo vy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kugira bavyigisha ari ngorane. Imana idufashe cyane. Umuntu yavyutse ntakeneye kuvyugwa, kandi wewe ntukeneye leveye ngo ikuvyure wewe wavyutse. Irabe wavyutse mu gitondo, niki wowe ukeneye kugira ngo kikuvyure kandi wavyutse. Ariko umuntu aryamye kubera bafise programme yo kuja hantu, arakeneye leveye kugira imuvyure. Umaze kuvyukukira gute? Ufata intambwe ya mbere ukavyuka, ukaja muri dushe ukiyoga, ukibrosa, ukambara. Maze kwambara ugafata inzira ukagenda. None ni gute wambwira umuntu ari mu rugendo ruja mu ijuru ko akeneye kuvyuka kandi? No, bikunda, ibishoboka. Kiretse babandi bagisinziriye bibwira yuko bavyutse ariko basinziriye. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo iraje badahwe. Kandi abantu bose bavyutse siko baba bavyutse. Hari umuntu ashobora kuvyuka kugumira mu gitanda, umwanya n'umwanya arashobora gusubira gutwagwa n'agatiro, kuko ngaha abamubwira ati uracaryamye. Ariko hari n'undi aba yavyutse agafata igikogwa akagira gute, akagenda koga, akisiga, akisokoza, akiblosa, akambara neza, agasa neza, akambara ibirato vyiza, agafata urugendo. Niyo ba Kristo dukeneye. Abapastori, ba bishop, nimuze twigisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nimuze twereke abantu inzira ija mu ijuru. Nimuze twereke abantu ico Yesu yakoze. Ubuzima turimwo muri iyi si nubwo mwanya muto,
hari ubundi buzima, kandi kubutegura bisaba yuko uba uri muzima. Abantu bazokubesha ngo aheza ni mwijuru, abantu bazokubesha ngo tuzohurirayo bagenzi, abantu bazokubesha ngo tuguhe amazi y'umugisha, abantu bazokubesha ngo ugiye hana hariya. Ariko ndakubwiza ukuri, ijambo ry'Imana riravuga neza ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami Yesu. Reka nce nkwereka rero irindi naryo rica rivuga ngo haragowe abapfa badapfiriye mu mwami Yesu. Nimba hahiriwe abapfa bapfiriye mu mwami Yesu, abatapfira mu mwami Yesu nabo bagapfira mu mwami Satani barafise ingorane, baragowe. Ko nimba udakurikira umwami Yesu, kurikira umwami Satani. Imana idufashe cyane. Iki ni igihe mukeneye kumviriza inyigisho z'ukuri, inyigisho z'umwami wacu Yesu Kristo. Musenge, fata umwanya musenge, murondere Imana bigishoboka ko Imana ibonwa. Muyambaze, mwambaze Imana ikiri hafi. Buraje, burije, uriko burira. Mu minsi n'izi Bibiliya zigiye gukugwaho, mu minsi izi Bibiliya zigiye gukugwaho ku buryo uzokwifuza kuyirondera wapi. Bimenyetso muramaze kubibona, ibimenyetso biramaze kubonwa ku buryo ubutumwa bwiza, ibi bitabo 4 ari byo biriko biragwanywa. Hari n'amaudio numvise ukuntu ngo bariko barashiraho itegeko kugira ngo umuntu bazofata yigishije ibi bitabo 4 bivuga Yesu Kristo, bivuga ubutumwa bwiza, bivuga igikorwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba, bivuga uwo Yesu ari afashwa, ategerezwa kugira gute gushigwa mwibohero canke bikaba ari icaha gikomeye ugafungwa igihe kinini. Ariko abantu bariko barabibona. Ayo mazu ntazo batwara, imodoka ntazo batwara, nta kimwe azohindura ku buzima bwawe. Uyu mwanya hari umuntu afise amamodoka yamubereye ikigeragezo. Musi hari umuntu afise amazu, ayo mazu yamubereye ikigeragezo. Musi hari umuntu afise amafaranga yamubereye ikigeragezo. Ivyo bihimbaro byose vy'isi turiko turabona yamubereye ikigeragezo. Akasenga ati mana, iyi modoka wampaye, inzu wampaye, n'ibi. Ariko nagira ngo ndakubwire, urondere Kristo Yesu bigishoboka kabonwa. Nimba ufashemo inzira yo kumukurikira, umukurikire. Nimba uhisemo inzira yo kwera, emera wezwe, ubeho nk'umuntu azi Imana. Nimba uhisemo kuba umunyabyaha, nta ngorane, ni uburenganzira bwawe. Yesu yaratanze umwidegemvyo wo guhitamo iciza n'ikibi, kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi cyane, niko rwatumye umwizera wese atagira gute. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi cyane, niko rwatumye itanga umwana wayo ngo kugira ngo umwizera wese, utamwizera nta ngorane, ariko umwizera wese yahabwe ubuzima budahera. Ariko nimba utamwizeye nta ngorane, wowe waramaze gucibwa ku rubanza. Ariko nimba ukiri muzima uracafise ayo mahirwe. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Ibintu ndiko ndavuga ashobora kutabikunda, bidahuye no kwivuza kwawe, ariko nta ngorane, tuzovuga ukuri, izotinya kuvuga, tuzonashicika. Nta komedi muzobona ariko ndavuga ko sindi ngaha kugira ngo samazi. Satani ariko arasamaza abantu kugira ngo baze bikangure babona bose bagiye. Uvuge ngo vyagenze gute? Technology iyo ziriko ziragenda zitwara abantu batari maso n'akazi kabo. Bamaso, udacunze umuryango w'iwawe, utabereye kwizamu agakiza kawe, ndakurahiye umunsi uzotangara.
uri n'amatwi yumve ivyo mpwemu abwira amashengero. Banyamashengero ba Kristo aho muri hose, suzume agakiza kanyu. Nimba vy'ukuri nimba udashushe canke ukanye, Imana igiye kudahwa. Umuntu uwo ari we wese adashushe adakanye, yaba ari umukristo, yaba ari bishop, yaba ari pastori, yaba ari umuvugabutumwa, yaba ari inde, yaba ari umudiyakoni, zina muntu azi Yesu Kristo, kuko mwahamagariwe kwerekana umuco. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umunyu umaze guhera mu buryohe ntacyo bukimaze. Nimba rero umunyu muri we uburyohe bwaheze, hasigaye yuko utabwa, abahita bakawukambagira. Ruri n'amatwi niyumve ivy'Imana, ivyo mpwemu abwira amashengero. Mana ndaguhaye icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Imana kuvuga n'ivyanje, kuko wanshoboje kuvuga nivyo nshoboye kuvuga gusa. Mwami, ndakwinginze kugira ngo wikorere mu izina rya Yesu Kristo. Mpwemu yera ni wowe ushobora kwigisha abantu bagatsahura, bakamenya, bakava mu nzira mbi zabo buba barimwo. Mwami Mana, ndagushimiye ko wanshoboje kuvuga mu vy'ukuri, kuvuga ntavuze nkuko wabigomvye, ariko mpwemu yera ndaguhaye kaze mu mitima ya buri muntu wese ariko arakurikirana, kugira ngo umwigishe, mwereke inzira ziwe mbi yoba yaragiriyemo mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo Mwami Imana fungure amatwi yiwe y'impwemu, kugira ngo ashobore kumva ijwi ryawe, nkuko wabivuze neza ngo mpagaze ku rugi ndadodora, umuntu niyumva ijwi ryanje ndindiriwe usangire. Mwami, ndasenga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo usuke mpwemu wawe, kugira ngo abemeze, abatahuze. Mwami Imana, ndasenga mu izina rya Yesu Kristo amaraso yawe kugira ngo abese abatunganye mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana, agakiza kabo gasubire kabe agakiza gashitse, imigenderanire yawe subirime myiza. Mwami, mu izina rya Yesu Kristo, amaraso ya Yesu yeza abantu bose ivyaha vyatuma agakiza kabo kaboneka kw'ibitoboro, mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ndakwinginze kugira ngo wikorere, hindura imitima yabo, bagendere urondora imitima yabo, kuko nta muntu n'umwe ashobora kubarondora uretse wewe. Vugana nabo Mwami, ubereke ivyaha vyabo, ari mu ndoto, ari mu ijwi, ari mu iyerekwa. Mwami Imana, ari no mu buvugishwa, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera Mwami amadini kw'isi yose, Mana ubagendere ubiyereke mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ndagushimye, ndaguhimbaza, gushimiye kuvyo ukoze byose kuri uyu munsi. Icubahiro ni icawe mu izina rya Yesu Kristo, amen.